uyo musi rero ako kagwi kari kamaze gufundikanya ko President Ndadaye abwirizwa kwicwa. Hari hasigaye amasaha 72 gusa ngo bihe inkumbi. President Melchior Ndadaye hamwe nabo bari bafadikanije kurongora ntaco binona. Ivyo ari byo byose ntibari bazi ko hasigaye amasaha ngana gutyo gusa ngo ibararigwe. Uyo musi nyene ariko hari uwahamagaye ku telefone avuga ati nyabuna hariko haravugangwa kudeta. Silvestre ntibantunganya navyo nyene arabizi. Tariki 18 igihe President Ndadaye yaratahutse avuye muri Ile Maurice, twari dufise ingene twaratubigeza twebwe abashikiranganje batoka mu mugabo w'Abanyafrodebu. Twaraduhura iminsi yose ku munsi wa mbere kugira ngo twere tuganira tuvugana ibintu ngene biteye. Hama uwo munsi twari twahuriye kwa Ntaryamira Cipriano yari umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi, hari nabandi bashikiranganje twari tuhari nyene turiko tuganira. Hanyuma umengo hari umuntu yari telefone Sembegera avuga nyene ivyo bihuha mugabo nkuko nakubwiye umuntu kandi yafashe imineneko n'ukuri ntitwamenya ko ari ibintu bikomeye nkuko twagira tuti ni bwayo nicagihwa ngene kigwa kibandanye.